ariko baravuga bati abagabo ntibanganira rimwe. Hari igihe ushobora gusanga mu rugo iwacu dufungura nabi kuko amikoro hari kirenga, ugasanga iwanyu namwe amikoro ni menshi, byo mujya mbere murasesa mukagira iki. Abana biwanje ni byiza ko boca abana nuko mu rugo iwanje byanka baca bazi iwanyu mu bisesa. Erega turakuze turazi ko ingorane zamaho, ariko ingorane ziriho ntitwosha tumanika amaboko ngo nta kundi nuko nyene. Oya, turavuga tuti ingorane ziriho, reka rero tugerageze kuzitorera inyishu. None rero icyo kibazo gituma abarundi bategerezwa kwangara, nico dutegerezwa kwicarira. Hari aho wosanga iki gihugu kidakenye nk'uko tubivuga. Ryari yambare ejo ambare hirya y'ejo ngo bashoye amatoni 650 ngo y'ubutare. None yose amafaranga mugabo ubwo ayo mafaranga tuzoyasangira twese. Kandi rimwe ry'indaraye rikomba gihuba ko yari yimusa. Ayo mafaranga ni indya y'abadede, amafaranga ni y'abadede, amafaranga y'ubutare ntimugomba gukora ko indya y'abadede bamaze igihe bayacuruza muri za Kayanza. Numva uwo witandabirabe yego ngo mukunda igihugu, bajyaga baranteresha ngo mukunda igihugu kandi bakora ciba. Anyway, donc kugira ngo problème itoregwe umuti bwana mumenyesha makuru, icambere nuko wemera ko ikibazo kihari, acknowledgement. Ukemera uti kujya ngo uja ukingwara arayirata, ukemera uti Uburundi bufite ikibazo. Mugabo nebavuga ngo Uburundi ni paradiso, munavuga ni jambo ngo ni Eden ziyo mari kuyi Eden. Aho muri 1984 icyaki tabunze kuvuga aho usanga ibintu babicurika. Uburundi ni gihe no mu ntabwo ari Eden, okay? Zizana kunze gushavura nkoreje amajambo ari exaggerate nkayo. Dude, what do you want me to do? Nimubwita Eden nije nkabwita Gihonomo, je ndi pregendi ndi plus I'm more accurate. Je ntegereye ntuzeye situation reye gusubya mu nabwize Eden. In any case, uja ukingwara arayirata. Ibihugu byinshi iyo hari crise bavuga ati kino kihe turi muri crise runaka, yaba crise temporaire ya crise yamaho. Hanyuma ico gihe yanarujinze niho utangura kwitorera umuti, kuko mu givuze nta kibazo dufise no kuvuga uma wiraramiye. No ikibazo c'igitoro kihari wumva imvugo nyinshi ngo nta gitoro nta kibazo kihari. Cyakina hari ahubwo ni viza ko kitabaho ko kibahamo cyo mutangura kwirukanga. Mugo kenshi babwira ngo nta kihari, ngo ndabona ambuteyage hirya no hino, kigeze Dar es Salaam, abacuruza ntagomba kwishyuruza. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ukagira ugatekinga responsabilité. Ntushobora gutwara imyaka 20 ukibleminga Micombero yamaze no kubora ni n'amagufa yewe yamaze kuba umucanga. Ntushobora kuba umaze imyaka 20 ukaba kibleminga ababirigi bagiye muri dazane 60 kandi n'ubu mbere bakina bafasha nazo duke mu fisa twa ari babafasha. Ntushobora kuba uri ku butegetsi ufite ba diplomate shaka 30 navuze umuntu yari karabahara urundi munsi ukableminga umuntu w'unyagihugu asanzwe ariko asubonge mu bubirigi ko arabuje ko mutera imbere. Ivyo bintu ntibishoboka. Ivo ko mufata responsabilité twebwe badede ikibazo tugomba kugarukirako. Ntushobora kubleminga abacuruza, abadandaza, ukableminga abarimu, ukableminga abantu bize, ukableminga abaganga, ukableminga wewe ukabona ko nta kintu na kimwe de responsabilité ufise kandi uri ku butegetsi ufise inama nshinga amateka, inama nkenguza amateka, inama nshikiranganje, administration kuva kuri nyumba kome gushika kuri president de la République, ufise igipolisi, ufise igisirikare, ufise inzego z'umutekano canke zo gutohoza z'amaperereza, vyose mu bivyo wawe iwundi muntu akubuza gukora ikintu ninde kwagaganije, ninde ariko arakopoza. Donc ica yumva ingingo ya kabiri no gufata responsabilité. Iki kintu nitwe tugomba kurondera umuti, hanyuma ukagira plan d'action, action plan. Pana kuvuga tushatse twokora imodoka zinuka mu gatondo ikore, shut up and do. Burya ushora ibitoki byose akabishikana muri Germany igitoki kimwe kugwa amajana bishira ku rutugu bishore zana amafaranga two show us. Donc nicyo kintu gisabwa. Niyo mpamvu aba bantu ntibemera ko ari kibazo
niba bavyemeye ntibafata responsabilité ko ari babikoze, niba bafite responsabilité baguma bavuga mu migani no mu ma hypothèse, ntibafise plan d'action nimwe ngo bagire ikintu kimwe basolve. Naco tuma CNDD muri myaka 30 imaze ku butegetsi 20, I'm sorry, nta kintu na kimwe wovuga uti iki kintu baraje baragikemura, ahubwo nta n'ikintu na kimwe uvuga ati bafumye bagumizaho le statu quo, donc uvuga uti bon amashuri ko yarari akanovera ntikiyongereye mugo kandi kagabanutse, ku mavuriro ntivyiyongereye mugo kandi ntivyagabanutse, amabarabara ntibubatse yindi muga yasigaye ntiyabomotse, donc ibintu byose vyagiye vyunyuka uko bukeye uko bwije. On ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas.